ibintu by'umupfundikizo y'ubuki. Uvuze ubuki ozi umuntu ntiyotahura ivyo ari. Ubuki nyine bw'abakobwa baca babibona. Abakobwa baragira ubuki. Kora ko zirimwo n'umuti. Umuti ukinga ama infection. Awizi comprendre we. Infection wapi? Ma infection yakure kuri ko haya ubuki. Iyi nyebishe bigenda gute? Iyi nakwambia d'abord inanata ku caleçon. Ayibona? Ila nataklika na kinastadi kwambara kotex. Yes, bonsoir mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibaza n'ushimvuga muri industry of Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka zo tukengurira Imana hamadusa tukengamba bakunzi ba Bujahit TV. Now turi kumwe na Hosy ariko aragerageza kudusigura ku byerekeye hari conference de presse yakora kudusigura kuno abakobwa bazora biproteje. Ibintu by'umupfundikizo y'ubuki. Uvuze ubuki Hosy umuntu ntiyotahura ivyo ari. Ubuki nyine bw'abakobwa baca babibona. Abakobwa baragira ubuki. Awizi comprendre. Muhamagaye Rasiko aza kubivuga neza. Rasiko njoo useme umupfundikizo y'ubuki. Niwe yayise iyo zina afete. Rasiko niwe yise ubuki. Numuntu acaye abifuza kumenya ati mbere Rasiko kubera ki mwashimye guhita ubupfundikizo bwo. Kuko urumva erega amazina mu Kirundi aradugora turayakena. Mugabo turakrea. Tukavuga ati nirihe jambo ryoza ntirikomeretsa umuntu ame mutagashobora gutahura ikintu umuntu avuze. Duhitamo kwita imifundikizo y'ubuki. Urumva ko ukumvise akantu kari sophisticated kandi keza nkuko mubonisa. Yego. Umuntu agerageje gukurikirana neza ni Rasiko wavuze ati ni wayisi iryo zina. Mbere Rasiko ivyo bintu bimenye gute ko tutozi ko atari umukobwa yugenda gute? Oya burya ngo nutagira inkaramo naho zirisha. Usanga ufise bashiki bawe jewe ndubatse mfise umugore benshi byinshi ndabimenya kuri we. Hari n'ivyo ndamubaza nkambwa nteregura ndabira kuri aka kantu none bimeze gute akansigurira kugira nanje bimfashe mu kazi. Umva nico gituma yitwa umufasha cadufashanya twese. Naho je ntavyambara bwabo wenyene akambwira nkambwa nti nyambarira we hanyuma urambwira. Ariko nizere ko amaze kubona ko kameze neza cyane. Yego vraiment yarambwiye ati nukuri gasha sinzosubira. Yego. Yes nka Hosy urashobora kutubwira nka we wowe ugakoresha urabimeze gute? Nta cotex vraiment jana bwakoresha imeze neza nka nice and free. Apana mvuga ngo ni publicité vraiment. Hari ubaza ngo amafaranga ngo nariye ngo na publicité non. Si publicité cotex no kuri kumana ni ya soin, on va ni bijoux. Yego. Iko bien ni coton 100%, il absorba. Ni pa kuzura nkaziga zindi kandi yambaye ntuvyimba. Nakuta bintu ngene biri bizarre. Ibintu bivuze mwambara mu gushika umuntu abona ko mwambaye cotex. Bizarre vraiment binishu. Il faut batumikisha nani nice and free. Ibaza nta ibintu nawe wabonye. Ibiriko binasarisha vraiment. Arabe umukobwa nabibona mu ishuri kure baba bazambaye. Hora kise ico kituri vale kituganye. Ariko navanini. Siko nabambia tumikisha na nice and free. Zimaze imyaka ingahe ariko Hosy? Bon ziracana shasha. Nta numwe akaziramara ngahanye. Bo twagize lancement officiel musko twadushaka ko abantu babanza kuyikoresha bakaduha feedback ukuntu zimeze ko ari igihe ukoresha ikintu wowe kagitapa ubundi atogishima me abantu bayikoresheje dufise feedback nziza ko numvise n'umugore Rasiko ntiyasuye guhindura. Uruyoziro nka gute bizogenda gute? Kugira umuntu azironke ashaka kuzirangura. Bon déjà turinda muri promotion faut kubibwira abantu tuko ziri muri promotion. Ubunye uguza agapièce kamwe ni 2500 tandukanye niko byarimeze mu misi heze. Hama uguze carton ni 2000. Hama ushaka kutirangwa ni muri galerie du boulevard inzu ya B30 numéro B30. Donc hajyanye ashidushaka dose durashaka kuziharonka mugabo ushaka n'amapièce hari malmatse presque yose muri ville ma quartier. Yego bitandukanye na ziga zindi bari basanzwe bakoresha. Ziga zindi twese twarazikoresha bonyine wayivuze zikwa zinavimba zaravyimba. Hari ariko kandi hari gisanga zigwaza ama infection urumva cyangwa ukagira duhere mais izi inge zirimwo umuti kuko ni gakuzo usanga ama cotex ari mu ma pharmacie. Or izi inge ziba ziri no mu ma pharmacie kora ko zirimwo n'umuti. Umuti ukinga ama infection. Awizi comprendre we. Infection wapi? Ma infection yakure kuri ko haya ubuki. Ariko ko data na mama. Haya ubuki. Awizi comprendre we. Ariko nyina abakobwa n'abakenyezi nabigeme bashaka kubitara ko ni bazikoresha. Murakoresha cotex. Twebahuni nazo dukoresha
uvuze ati rero zirimwo umuti kandi ikindi naco ni coton 100% ntizivanze vraiment ntabwo ari kabuco nka ziga zindi ni coton kandi urumva nyine wambaye coton uba worohewe urumva nawe ntabikoresha ariko nagize kuvyumva babivuga ngo ziga cotex bakoresha basanzwe bakoresha ziga zinda parizinye niko tararonka navyo nyene nizo barazikoresha cyane ngo navyo tubimenye bavuga yuko ngo hari gihe barabishika zikava zigatoboka ugasanga watashe kandi wambaye cotex probleme iyo ariko iyi deja ko rafata ko idashobora kuzura uyambaye ntushobora no gutasha bana aka kantu karimo aka kantu ka blanc kara akanye niko kabsorba ajya maraso urumva kayanywa umva uko agenda arumira kumva ntibishobora guseseka wambaye iyi wabonye muri conference ko unayiftonze ushizemwo igerane ko ntibijejeta kandi ukoze ko gucyanye ntago umuntu kubigarukana donc ni ntandukanye n'izindi watubwiye yuko hari zitandukanye hariyo ngo bakoresha ku murango n'ubwo mwijoro hariho ifise akantu ka ouverture ka bleu iyi niyo mwijoro ko normal umukobwa mwijoro ku murango si ico kimwe mwijoro niho umukobwa ava cyane ko abari tranquille ari pose rero iyi ni ndende kurusha iyo ku murango iyi niyo mwijoro hari yindi ifise ka rose sivyo nuko bayitwaye ka rose niyo yo ku murango hama aka gatoya niyo nitandukanye n'izindi ntizaye zifise ubu protege slip none kubera hari izo mwijoro nzo ku murango wozi niko nayivuze niko ko ntituva co kimwe umurango no mwijoro ku murango ko umuntu aba ari kariruka ari karagenda amaraso ntaba ari ego ariko mwijoro amaraso bari pose cyangwa umuntu atava cyane ahubwo ntihava cyane mwijoro mwijoro ntihava cyane donc niyo bacha kurisha iyi ndende niyo niniya hama ijya ifise aka ka rose niyo ku murango aka niko wambara wavuye mahage kugira ntushuye gucafuza amakaresi ukabivuga neza ozi okay ni nk'umuntu yifuza mbega zigurishwa gute bigenda gute harimo pièces zingahe bimeze gute harimo pièces 12 muri aka ngira ngize kuri niho bazibona zitandukanye ama couleur zitandukanye ama emballage mugabo ni zimwe iyi niyo ziboneka neza ahanye harimo 12 harimo 12 pièces harimo 5 zo ku murango 5 zo mwijoro na protege slip zibiri umva ni 12 ku mafaranga 2500 mana yanje 2500 ntako tutagize harimo na promotion miyo nayo nico kimwe tandukanya ama emballage gusa ari arakanu maduhayi batubwiye yuko umuntu akeneye kugura imwe niba ari 2000 niba 2500 bitandukanye ashaka kugura carton ko ari promotion ni 2000 par pièce carton birimo 60 donc carton yose ni 120000 ama ushaka kugura kamwe naho ni 2500 kugura kamwe ni imbizo bafata umwanya ungana gute kugira ngo abantu bose barundi bose bazikoreshe mbega hoho kuba muzifisi zinye mwarateguye cya gitigiri kumbere kizokwira abarundi bose cyangwa abarundi kazi bose zirahari vraiment bazagira ubwoba hama ikindi naco bwira zimenye bizotuva ko namwe bizobavako umva mudufashije kwishikana kure umurundi kazi wese harazomenya ati ko hariho cotex zishobora kungorohereza ubuzima akakora yisanzuye agakora atari ari ikangagwaza gutasha nimba ariko ari yiga kiga yumva ko ari tranquille ataremerewe kandi yorohewe mu kwiga kwiwe yego igihe isi bakozi ba Budget TV ni Ozi yagaragaza kudusigura neza kuvyerekeye izi cotex nawe nyene yatubwiye ko azikoresha Ozi cyane zo nkoresha n'abakwegereye bose barazikoresha yego abo muhura bose urabagerageza kwasigurira cyane gose barakubwira ko bazikoresha yego akabigenika kandi nyene watubwiye Ozi nice and free Jesi riko muri nk'amakuru no bwa bagize imisavugwa nyene Ozi nanisha ko kwikubaza na jewe invyerekeye YouTube channel ko narakubonye uje kurondera boss kugira ngo agukorere YouTube channel yawe mubwira yuko ngo bayivye kumbura ashaka kudusigura neza natwe tubimenye Ozi bon yego nyene nkuru mbi irasesekara barayivye n'umuntu yayivye kandi si umuntu wakure n'umuntu hafi n'umuntu hafi uko ni umuntu yatwaye mode pass yanje ayitwaye machine yanje ko dutse mu machine y'abandi yatwaye mode pass ko numva ko ari umuntu hafi umuntu apafana kuja machine yanje bisika ko ari umuntu hafi anzi yayitwaye hama aja guhindura ama mode pass sinzi ukuntu abigana kandi n'umuntu vraiment baza ko ashina umuntu akumpozi iki vraiment ahari uvuze rero n'umuntu akuzi yego ahari rero ahari yumve ko aduja mu muriro amuja mu muriro ati none iki ni giki Ozi yagiye gukora kuvyerekeye YouTube channel ko tuzi ko ufite abantu benshi bakurikirana Ozi
bon icambere na mbere just nacitse intege naho nimba ari vyari yifuje aho nyera kubisaka isheke kamwe kubumesha sinacitse intege kubera ko je Imana yarampaye ubwenge impa n'inguvu impa n'ishaka ryo gukora nzobandanya nkora tuko turondera solution ariko twoshobora kuyigaruza kuko naho yigira umuhinga asa umuhinga wanyine wa mbere kwisi hari abandi bashaka kwamurusha ubuhinga ikindi naco naho ushaka ntigaruke ntivyo gukora ko next and free ni gwanje si wawe urumva iguma ari gwanje kandi abantu bayikunze kubera jewe sound vibes Jesus yo si gwanje erega byose ni vyiwawe uzi oya bo isiyo yangu papa kutera kugari banatera kugari tusini publicité sini promo bibaza ngo ni gwanje imodoka bibaza ngo ni gwanje kumbe imodoka nibaze ko ndari ngo Silent Vibes ni gwanje abantu bayikunze kubera jewe donc naho witwara ntakizo kumarira nzoguma ari gwanje kandi naho itoziga nogira n'iyindi abantu bakayikunda donc ntibyanciye intege mugabo kandi byarambabaje ariko cyane kandi kumbere niki ubwira abafana bawe kumbere turabona ko bagiye gusanzara bice bigenda gutugira suye kandi bakusanye bashira hano hamwe abafana bancu no babwira nuko d'abord nuko bokwihangana ko kubura ibiganiro bandazi ko bishaka bibabaza baba barangandikira Facebook barangandikira mu mazi da posta ariko bayimenye ko atari jewe so kuba nicaye ahubwo nuko nagize ikibazo mugabo ndakagaza kugira nshobore kuronka solution yacu bihangane bandanya bakurikirana kuri Facebook kuko yo turacayifise na Instagram iracahari maradusengere ko dushobore kuronka solution cyo kibazo ikindi nacu mugabo nanye badukunda ntibace bacika intege ko natwe twacitse intege ntabwo wocika intege nanje nagiriwe nakorera ikibi ntacitse intege nako babandanye bakomera aho bari kandi bandanye badusengera badufata no mu mugongo yego gisi nakanyuma ugira ko kuvyekeye nice and free arabakubwa benshi batinya kwambara amakotex bagatinya gutamba ngo kubera bayambaye kotex ari mu bihe vyiwe iyi nye bishe bigenda gute iyi nakwambia d'abord inanata ku caleçon ayo ira natakwika na kinstazi kwambara kotex ubizi ura shaka ndabikwereke yo nawo biba bitandukanye n'ukuntu bazambara bazambara kumwizo ayibona ni bazambara cyo kimwe bose barakwambara kotex aha anye urahafatisha ona ko hamata haba hamata ku ikareso urumva unayifatisha neza hama cyuwa unache kidudu yapfuye n'umuti imaze gufata neza nawe kugira ikoroke ni wowe wambaye nabi uyambaye urashaka umupira umukobwa aleze kuko deje yambaye ntamega nta kimwe wambaye urakoze cyane uzi merci beaucoup Beni bakoze Bujahit TV kumwe nawe uzegereza kuzigura neza kuvyerekeye kotex yambara yatubwiye novuga kabijya gatandukanye na zazindi nyene baby yeah nice and free baby kumbere tuzoyisanga hano hose uzi ego yes nibagiye subscribe bye